umushingamateka Agathon Rwasa mu mvugo ya kinyepolitike ati hari ingingo iyo zije abantu babibaza ngo imisozi irasenyutse bitumwe kumbure nuko baba bataravye neza ibihe twaciyemwo. Ibi akaba yabivuze avuga ku ngingo ya kabiri yo mw'itegeko rihamagarira kwitabira amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025 mu gihe benshi bibaza yuko iryo tegeko iyo ngingo murantunge iyo ngingo iri muri iryo tegeko ica intege abitoza bigenga. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuzagaruka kandi ko biriko biravugwa mu gisata ca politike cane cane tukazogaruka ku majambo yatangajwe n'umushingamateka Honorable Agathon Rwasa yatswe umugambwe senere ugahabwa Nestor Girkwishaka ku kibazo benshi bariko bibaza niba koko Agathon Rwasa azorekurerwa kwitoza amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025. Ni mu gihe nk'uko narimeje kubigarukako ivyo yatangaga ko inyishu biri mu ngingo ya kabiri y'itegeko rya President Ndayishimiye ihamagarira abarundi kwitaba amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025, aho benshi iyo ngingo bavuze yuko iteye amakenga. Iyo ikaba ari ingingo ivuga kubijanye no kwitoza kw'abigenga. Umuntu rero aravye ivyashikiye Agathon Rwasa n'abayoboke biwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 yukibaza koko nimba iyo ngingo itarashizwemo kugira ngo iburagize seneri ya Honorable Agathon Rwasa. Tugerageje gushira mu kirundi iyo ngingo igira iti: abitoza mu matora y'abashingamateka, ay'abajenama b'amakomine, ay'abarongora imitumba n'abakenguza amateka batangwa n'imigambwe inani z'imigambwe canke bakitoza nk'abigenga, inani z'abigenga ntizirekuwe. Ufatwa ko yigenga ni uwitoza amaze n'imiburiburi umwaka atamugambwe n'umwe arimwo, akongera akemeza ko atamugambwe n'umwe yisunga maze agashira habona imigambi yiwe bwite. Ubusanzwe ari mu rwego nyobozi rw'umugambwe ntarekuriye kwitoza nk'uwigenga keretse haciye imyaka 2 akuwe muri ayo mabanga canke atanze imihoho mu mugambwe yahoramwo. Ibiro nivyo vyahavuye bitavyorosha mu mirwi y'abarundi itandukanye, aho benshi bavuga ko iyi ngingo ishobora kutorohereza Honorable Agathon Rwasa n'abo bari kumwe nk'uko nawe yagiye arabitanga mu nyishu yatanze. Bamwe bati ese koko vyoba bikunda ko seneri Agathon Rwasa ikorana n'indi migambwe? Mu gihe kandi hogera muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2025 Agathon Rwasa ataratsinda urubanza afise muri sentare nahinyuzwa, bizogurana rwose ko we nabo bari kumwe bitoza nk'abigenga kubera imvo zikurikira. Imvo ya mbere, ntibazoba barakwiza umwaka bavuye muri senere, aho ni mu gihe banafata ingingo yo kuyivamwo. Ingingo ya kabiri kandi ntibazoba bashobora kwerekana ko bamaze imyaka 2 bavuye mu nzego za seneri. Aha rero akaba ariho benshi bagiriye ikibazo bibaza koko nimba Honorable Agathon Rwasa azitoza mu matora y'umwaka uza. Gusa nawe akaba yabitanze ko inyishu ari nayo tugiye kugaruka ko mu rano makuru ku buryo burambuye. Ufite subscribe canke sabone rero niba utari wafyina ko kugira ngo tuzicikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa nibiba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Bavuga ko ingingo ya kabiri yo mw'itegeko rihamagarira abarundi kwitabira amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025 ritabaca intege. Abo ni abanyepolitiki harimwo na Honorable Agathon Rwasa. Iyo ngingo tuvuga iri muri rya tegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi bose kwitabira amatora ryasohotse kw'igenekerezo y'indwi Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Muri iyo ngingo ya kabiri baravuga ku matora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine atanani canke kwitoza ku giti c'umuntu vyemerewe. Abazitoza bazotangwa n'imigambwe bakomokamwo, nayo kwitoza ku giti c'umuntu ngo n'imiburiburi uzoba umaze umwaka atamugambwe n'umwe wegukira. Bamwe mu banyepolitiki rero bakabona ko iyo ngingo yaje gukandamiza bamwe, haba abanyamigambwe bagomba kugira inani canke abitoza ku giti cabo. Nk'umunyepolitike rero Agathon Rwasa ashikiriza ko iyo ngingo itabaca intege. Agira ati hari ingingo iyo zije abantu babibaza ngo imisozi irasenyutse bitumwe kumbure nuko bataba baravye neza ibihe twaciyemwo. Iyo ngingo rero ngo yamuka mwibwizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018
iryo naryo ryashyizweho inyuma y'ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 ririmwo ingingo nyinshi zivuguruzanya ndetse zimwe zimwe zinyuranye n'amasezerano atandukanye Burundi bwateyeko umukono. Nimuge Sylvestre Bikorindagara umuvugizi w'umugambwe Frodebu we abona ko iryo tegeko ritorohereje ibisabo vy'abanyamigambwe basaba ko ikirangamisi casohowe cohindurwa kuko ngo umwanya wo kwitegura no kugera inani uba muto. Ubwo rero iryo tegeko ngo ryaje rihutagiza ibintu gusa nk'uko bitangazwa. Muri ano makuru rero tugiye kugendera ku mvugo Agathon Rwasa yatangaje aho yagize ati hari ingingo zije abantu babibaza ngo imisozi irasenyutse bitumwe kumbure nuko bataba baravye neza ibihe twaciyemwo. Muri ano makuru rero tugiye kubageza ko vyinshi mu bihe vyaranze urugendo rwa politike rw'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa ndetse n'ibihe yanyuzemo ngaha mu gihugu birabana n'ibihe bitandukanye yanyuzeho ngaha mu gihugu cyane cyane bijanye na politike yiwe kuva akiri mu kiroberi mu ishamba gushika anawe ageze ngaha mu gihugu, ari naho ibikorwa vye vyinshi vya politike vyatanguye kugaragarira abanyagihugu ndetse n'amakungu. Ubundi mu kiringo c'imyaka irenga 23 yari amaze arongoye abana marimwe, mu nyuma bahindutse inyankamugayo. Agathon Rwasa yagumye ahangana n'abagerageza kumukura ku burongozi. Yaratswe umugambwe ariko akagumana abanywanyi bamwiyumvamwo. Inyuma yo kuva mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2010 avuga ko yarimwo ubusuma, Agathon Rwasa aciye akurwa mu burongozi bwa FNL na Emmanuel Miburo afatanije na Jacques Bigirimana, ariko basa n'abatwaye izina ryonyene kuko abanywanyi benshi bagumye inyuma ya Honorable Agathon Rwasa. Vyagaragaye cyane mu mwaka w'ibihumbi 2018 aho Rwasa ashingiye umugambwe mushasha CNL, Congrès National pour la Liberté, wagiye mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 umaze umwaka umwe wemewe mu mategeko ari kurusha amajwi uwo bari bamwatse n'iyindi yose yari maze imyaka myinshi iri ku rubuga rwa politike. None rero Agathon Rwasa n'uwundi yasubire kuvanwa mu burongozi bw'umugambwe muri uyu mwaka. Inyuma y'imyaka 6 CNL ishinzwe Nestor Girkwishak inaribonye kuva mu hari Paripeutu ari nawo nkomoko y'umugambwe CNL yasubiriye Agathon Rwasa. Yatowe mu koraniro kaminuza ridasanzwe ryabaye ku igenekerezo ya 10 Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ryabaye haheze umwaka urenga. Ibikorwa vy'uwo mugambwe bisa n'ivyadindiye bivuye ku cuka kibi cyo kutumvikana hagati y'indongozi z'uwo mugambwe. Inyuma ya zuguruzuguru zari zimaze amezi arenga 15 umugambwe CNL wahawe inzego shansha mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bigizwemo uruhara n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martino Niteretse. Rwasa we akavuga ko iryo koraniro ritakurikije amategeko agenga umugambwe, ariko ivyarivuyemwo vyemejwe ku igenekerezo ya 18 Ntwarante n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ari nabwo ujejwe imigambwe mu gihugu. Kahise ka Agathon Rwasa muri politike y'u Burundi gahera mu mwaka w'igihumbi 1988. Ico gihe yiga muri kaminuza y'u Burundi acawunga intureka zizwi nka Ntega n'Amarangara, amakomine y'intara za Kirundo na Ngozi yabayemo ubwicanyi bushingiye ku moko y'abahutu n'abatutsi. Ashitse muri Tanzania rero yinjiye mu muhari Paripeutu washinzwe mu mwaka w'igihumbi 1980 na Gahutu Remy, izina rizwi cyane mu Burundi nk'umwe mu batanguje urugamba rwo guhabuza agateka k'abahutu. Rwasa yinjiye mu ishami rya gisirikare rya Paripeutu ari ryo FNL, Force Nationale de la Libération. Inyuma y'urupfu rwa Gahutu Remy muri Nyandagara umwaka w'igihumbi 1990, Paripeutu ntiyorohewe kuko yaciye itangura kuja mu ngorane z'uburongozi be n'injyane imbere muri yo zatumye igenda yicamwo amababa. Aya mababa yatanguye kwibonekeza inyuma yaho mu mwaka w'igihumbi 1992 Kabura Kosane ageragereje kubogoza Dr Etienne Karatasi yarasubiriye Gahutu Remy, maze haca haba igice kimwe cyagumye kiyoboka Dr Karatasi, abandi nabo bashigikira impinduka z'ico gice bakurikira Kabura Kosane. Mu mwaka w'ibihumbi 2001 mu gihe Agathon Rwasa ari we yararongoye abagwanyi ba Paripeutu FNL mu karere k'uburengero bw'u Burundi, nawe yatembagaje Kabura Kosane maze acafata umuhari mu minwe. Naho nyene hari habaye ukwigabura gushasha kuko bamwe babandanije bari inyuma ya Kabura Kosane, abandi nabo bakurikira Agathon Rwasa. Mu nyuma rero nibwo amazina nka Are
Mugabo arabona na Jean Bosco Sindayigaya batazira Gatayeri ni abandi baciye mu makanda ya Gahuturemi nyuma yo kugerageza kubogoza Agathon naho rero ayandi mashami ya Paripeutu yagumyeho kuva ico gihe Agathon niwe yatahiye irifise inguvu kurusha yandi ari naryo mu nyuma ryahavuye rivamwo umugambwe wa politike FNL barawumwaka havamo seneri no kurubara imwase. Agathon ntiyerekwa ibiganiro vy'amahoro vyari vyatunganijwe na Julius Nyerere yahoze arongoye Tanzania mu ntumbero yo gutorera umuti injyane z'amoko na politike zari zimaze imyaka zizingamitse Burundi zigasongwa n'intambara yadutse inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye muri Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Ivyo biganiro vyarimwo imigambwe n'imihari yagwanya ubutegetsi ico gihe. Ivyo biganiro vyashikanye ku masezerano y'amahoro yinjiye mu mateka y'u Burundi nk'amasezerano y'amahoro ya Arusha yatewe ko igikumu muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri. Ariko mu mihari yagwana iyikomeye nka CNDD FDD na Paripeutu FNL ya Rwasa ntiyemeje ayo masezerano, ariko mu nyuma CNDD FDD yarabandanije ukwayo ibiganiro na leta. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2003 barashika ku masezerano yunganira aya Arusha. Uwo muhari wahavuye uhinduka umugambwe wemewe n'amategeko uca winjira mu nzego za leta z'imfata kibanza gushika habaye amatora ya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2005 watsinze n'ubu ukaba ukiri ku butegetsi. Ico gihe cyose rero Paripeutu FNL ya Rwasa Agathon yo yasigaye inyuma ibandanya kugwana na leta yari isigaye irimwo canke iramutswa CNDD FDD. Rwasa na Paripeutu FNL ntibumva umugambi w'amahoro bari batsimbataye ku co bita iragi basigiwe na Gahuturemi ryo kwemera ngo bari gushigikira ubutegetsi biciye mu nsinzi ya gisirikare. Ariko muri uwo muhare naho siko bose babibona kuko n'ubundi abantu bari kumwe bafise ivyumviro bitandukanye. Uko iminsi yahera rero niko bamwe mu bari bawurongoye bagenda baruhishwa n'intambara, mbere bamwe muri bo baca batangura kugerageza gukura Rwasa kugira ngo batware umuhari mu biganiro, ariko ntivyabashobokeye. Bamwe muri bo ni nka Are Mugabo arabona afatanije na Anatole Kubwimana muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2002, Jean Bosco Sindayigaya batazira Gatayeri muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2005. Ahose rero hakurikira igikorwa co guhiga buhongo abagirizwa ko bari inyuma y'abashaka kugumuka. Mu gihe Uburundi bwaje muri leta mfata kibanza ivuye mu masezerano ya Arusha bugana mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2005, amakungu yarageze aho araruhishwa n'uno muhari, mbere abagabisha kuwushira ku rutonde rw'imihari y'iterabwoba. Kubera ico gitsure c'amakungu rero cane cane c'abategetsi b'akarere, Rwasa yahavuye yemera kwinjira mu mugambi w'amahoro, aho mu mwaka w'ibihumbi 2004 yagondojwe akaja mu biganiro, ariko vyamaze igihe kitari gito birangwa no kwiteza utunyoni. Amaherezo ya Rwasa rero nabo bari bafatanije kurongora umuhari bagiye kuva muri Tanzania birukanywe na leta y'iki gihugu nyuma y'igitero uwo muhari wari wakoze mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi 2008 mu bice bitari bike vya Bujumbura. Igitero cateje uburakari abategetsi bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Nkuko kandi bibandanya bivugwa, amaze gutahuka igikorwa nyamukuru cyo kwinjira mu buzima bwa politike cari gitanguye mu mwaka w'ibihumbi 2009. Amaze kwemera guhindura izina umuhari Paripeutu FNL ukitwa FNL, yavuye yemerwa nk'umugambwe wemewe n'amategeko maze atangura gukora ku mugaragaro. Rwasa n'umugambwe wiwe mushasha FNL baritavye amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010, ariko hamaze kuba intambwe ya mbere yo gutora abajenama b'amakomine muri Rusama. Rwasa ari nawe yari akomeye mu bahiganwa na Petero Nkurunziza wa CNDD FDD yaciye yiyonjorora avuga ko amatora yarimwo ubusumwa n'iterabwoba. Kuva ico gihe ibintu ntivyoroshe haba kuri we ubwiwe no ku banywanyi ba FNL muri rusange, mbere bikaba vyaratumye ahunga avuga ko yariko arahigwa n'ubutegetsi ngo bumugandagure. Muri Nyakanga uwo mwaka nyene niho Emmanuel Miburo yatangazwa ko amusubire mu burongozi bwa FNL. Jacques Bigirimana abatari bake babona ko ari we yateguye iki gikorwa abifashijwemo n'ubutegetsi, acaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe, naho inyuma y'imyaka mike yahavuye ari we ahabwa uburongozi bwayo. Ariko vyabonetse ko bari batwaye izina gusa, ariko umugambwe wagumye mu minwe ya Agathon Rwasa.
amaze kuva mu buhungiro mu mwaka w'ibihumbi 2013 yakiriwe nk'umwami nubwo ubutegetsi bwari bwagerageje kuburabuza abanywanyi, ariko mu mategeko nta mugambwe yari agifise naho yaguma awitira canke awitirirwa n'abamuyoboka. Amatora y'umwaka w'ibihumbi 2015 yabaye ata mugambwe ariko yiyandikisha kwitoza bicishije mu runani rw'abigenga yise Amizero y'Abarundi. Ico gihe rero abayoboke biwe barajuragiritse. Inyuma yo kubabuza kwitaba amatora ariko bikaba ngombwa ko benshi baja gutora, Rwasa yararonse amajwi yamuhaye intebe mu nama nshingamateka. Yahavuye yinjira muri urwo rwego kw'izina rwa runani Amizero y'Abarundi kugira ngo ntiduhemukire abanywanyi mu vyifuzo vyabo, kandi ni ngombwa ko baserukirwa nk'uko yabibwiye ikinyamakuru Jeune Afrique. Ico gihe rero Rwasa ntiyorohewe kumvisha abanywanyi biwe igituma yari afashe iyo ngingo, kandi yari yabujije abanywanyi kwitaba amatora. Inyuma ya zuguruzuguru zamaze imyaka yose niho rero mu mwaka w'ibihumbi 2018 Rwasa nabo bari kumwe bashinga umugambwe SNL, Congrès National pour la Liberté, ukaba wagiye kwemerwa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati muri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2019, ari nawo wamuhaye intebe y'ubushinga amateka mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 na none. Ikiringo c'iyo ntebe kizorangira umwaka uza w'ibihumbi 2025 aho hazotorwa abashinga amateka n'abajenama b'amakomine bashasha. Kizoba igihe co kuraba ko Rwasa rero azokwivyukiranya uko amaze imyaka abikora canke ko ubuzima bwe bwa politike buzoba buhereye aho nibura ubwo kuba mu nzego z'igihugu. Gushika ubu rero SNL niwo mugambwe waboneka ko ukomeye utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ariko inyuma y'aho ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye i Ngozi kw'igenekerezo ya 10 Ntwarante uno mwaka ari mu bugoreje rigashinga izindi nzego, bamwe mu banyapolitike b'Uburundi bakabona ko demokarasi y'igihugu yasubiye inyuma cyane, bakabona ko ubutegetsi buriho kuri ubu ari bwo bwamwasuye umugambwe kugira ngo bushireho abo bushobora gutwarira mu kwaha. Mu majambo rero ubwiwe yitangarije Honorable Agathon Rwasa akagira ati hari abibaza yuko murantunge ngo hari ingingo iyo zije abantu baba bibaza ngo imisozi irasenyutse, bitumwe kumbura nuko bataba baravye neza ibihe twaciyemwo. Natwe rero turabasangije bimwe mu bihe Agathon Rwasa aciyemwo mu rugendo rwe rwa politike, nawe wogira ico ushikirije ku majambo yatangajwe n'uyu mwubahwa akaba n'umushinga amateka mu nama nshinga amateka y'Uburundi Honorable Agathon Rwasa. Ese koko murabona umwaka uzomworohera mu rugendo rwe rwa politike canke azobandanya kuburagizwa? Ufite subscribe canke sabone rero niba utari wafite nakubwira ngo tuzucikana nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'ivyo dushikiriza kuri nombonesha kuri yoba mu gisata ca politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.